nongeye kubakira mu kiganiro cacu impamba y'umunsi. Uno munsi Imana duteye iteka turi kumwe n'umushitsi, reka tumwakire. Ndabaramukije amahoro cyane. Imana ishimwe, nitwa Nkurunziza Teddy Hervé, ndo mutumiro impamba y'umunsi. Hanyuma Papa Teddy, karibu. Kubatamuzi nimba uno munsi haraho Imana ingejeje, arafisemwo uruhara runini ya cane, yandeze guhera fise nk'imyaka 4, hajya umwana agenda muri Sunday school, niwe yanyigishije kuririmba, kumenya indirimbe soprano neza, toneza, arabizi cyane. Imana yakoresheje we aho ngeze uno munsi abifisemwo uruhara runini. Kaze rero ugira ucufashije n'abandi Papa Teddy. Urakoze gose, nibaza yuko abivuze neza. Bayita Papa Teddy. Papa Teddy uyu mwana wanje yarivuze cyane, yari ndakwimamagara abantu bose ubase bayita Papa Teddy, kandi abinezerwa cyane gose. Rero ijambo nabazaniye kuba nyagwaruka bakibona ko bafise umwanya wo kwicara, wo kuryama, wo gukora ibyo bashaka. Ijambo riri mu gitabo cy'Umusiguzi igice cya mbere umurongo wa 4. Nsomere. Haravuga ngo ugwaruka rumwe ruragenda rukabisa urundi, isi igahora hibihe byose. Amen. Amen. Murabona dushaka tugira igicapo cy'umupira w'amaguru. Muyumvire kuri terrain ya football hakoba match abantu bariko barakina mu kibuga, akana abandi bantu bajya bita baraplasa bakano bo bakirago gisengere bakibicaramo, n'abandi abantu abafana bari muri terrain, bari nyuma muri tribune bakurikirana. Vuze ibintu bitatu: abakina mu kibuga, abajya bicara baraplasa, n'abandi bari abafana bari baje kuraba umupira. Rero iri jambo rigomba kutwibutsa iki? Kugwaruka rugenda rukabisa urundi. Ikintu ca mbere uwo kwanyumviriza ni iki? Nuko imyaka iri kwiragenda yihuta cyane, kandi umuntu yibaza yuko yiba agifise umwanya wo kuryama no kuvyuka no kwivyo yigombeye, aba ariko arihenda. Urungano rurahari kandi urabisa urundi. Haba mu buzima mu kwaca Imana, hari abantu bari imbere, abandi bari nyuma, n'abandi batoye cyane. Wonge batoye cyane n'umusi bo bari imbere, bari imbere ubarashaje. Umenye ko yanyumviriza imyaka itera igenda imbere ntesubire nyuma. Icaka ni iki? Ikintu ko kiricugwaruka kandi cyagamije kugwita cyane ni iki? Nuko ari ugwaruka rumwe gwase guhitamo inzira y'Imana neza, bahitamo gutambikiza, bagomba twari ivy'Imana n'ivyisi bagenda bitwaye. Ivyo naho byakabaye aho umuntu ashaka kuja mu rusengero ari umuririmbyi umukozi w'Imana, akakomeza yifata nk'umunyabyaha nk'uwisi, akiba, agasambana, akakaja mu byaha bitandukanye. Ico kintu gituma udashika kure, uko kuja mu busambanyi, uko mu Misiguzi 5 tugira urasanzaza umugisha wawe, ubuntu bw'Imana burakuvako, ibyawe bizorebwa n'abandi bantu. Kubera iki? Wagiye mu zatari nziza. Ica gatatu atuma gutebako, ugwaruka kenshi ni rufisi imbono za kazoza, nirubona iyo ruko ruraja, nirubona ivyo rukeneye mu buzima bwabo. Kubera iki? Ugwakura fisa amakuru menshi, gwaronse gwiga mu ishuri gumvane na hariya, ariko ayo makuru kugira ngo ashigwe mu ngiro hari ikintu kiri hagati kibanza kuboneka. N'ugwaruka rubanza guhishurirwa kugira imbono iyo makuru fisa. Nzi ko bitahuritse. Imana mu isezerano rya kera yaratanze manu. Uno musi manu ikimanuka, mugabo no musi Imana iratanga ibyumvo bya boulangerie byo gukora ibitumbura, gukora ibintu bishasha yabitanga. Rero ugwaruka amakuru yose ufise girishurirwa. Ubona gute? Wibona gute? Mbega uribona ibisana makuru ufise, hama ucugenda ubishire mu ngiro. Kubera yuko umwanya wo kuvyumva no kwibona nibihagije. Nucuguma mu masengesho usenga, muba mu cyumba kurasenga, cusohoka ugende kugira ico ukoze. Ndagomba kuvuga ikintu kimwe, naho bitonyaruka, nubwo bitonyaruka, turi mu rungano rugomba gukora ikintu, gusenga, gukora ikintu saa moya 12 baba baronse. Kubukusha kubaka inzu
y'amakaro umwanya muto cyane mu kwezi kumwe. Nico gituma ucarugira n'ahantu ukagomba kwibarunya rutse ibintu. Mugabo bya mupapa yabikoze imyaka myinshi. Mugabo ushageze ahantu ubinyaruke gira ukwihangana. Mugabo ukomeze ukore. No musi byo kwanka ejo ukomeze ukore. Rero narinjiye ahantu ngiye kuvuga ibyo nkora. Naradodoye. Ndahibuka nko muri ville. Abasitange barangaye. Abandi bashefu baranga kunyakira. Mugabo naruye gushika kuco nashaka. Kuko nagumanye naribona ibyo mfise ibyo nize shokora n'imano mfise gushaka gukora. Mugabo habandi bambona nshizwe menga na si hari na mwanya wari menga ko iyasu yaba yankubise nabana ikumbe n'amaguru. Mugabo uko gushishikara byashikanya ndi hano nzi ko no gutera intege kugira icu ubona ibyo ufise ni viza maze kumanya ivyiza ndazi ko utagaragara ariko ibyo maze kumanya ivyiza gira ishurirwa ubona iki wibona gute hama tugende ubishire mu ngiro. Sinzi uwo urwaruka sinzi imyaka urimo washaka ko ari ku myaka ubusa gushimika 12 niyo ubusa niyo ushaka kunyuvunye mugabo myaka 12 mugabo ubusa azoyumva mu gihe kiri imbere ko iyi aya ino kiganiro kizoguma imyaka n'imyaka kuva ku busa gushaka ku myaka 12 ubura ahantu byose abavyeyi bagukorera bakumenyera byose atakintu nyine wowe wimenye bakugaburira barakwambika byose hama ku myaka 12 ukagenda gushaka ku myaka 35 kenshi ni imyaka tuza kuba waje kwiga barongoye se akajob gato kurakora kibukanaka abukora abantu cyangwa gukora ivyabo hanyuma ugashwa kandi indi myaka 35 gushaka ku myaka 60 ni imyaka yo kuziganiriza ubuzima bw'ejo icyo uzosigira abana bawe cyose ku muryango wako wakoze hanyuma ku myaka 60 kuduga bayita ni imyaka yo kwicuza iyo ndabimenya mba narakoze ndabimenya mba narabyuse kare ndabimenya mba banarize banarubatse wa mwana naryamye nataye mba nabikoze ubura bise mu gatondo navuga mu fisi n'icumba cawe ni washashe ibintu byawe ni bipanze umutwe wawe we agwamaga tuje kunombogo tugenda tukadi ko na program ufise umwanya uri muri desordre gusa ukira umenga uri impene uri nama uraturuka ukubwiye muduge ruguru ucugenda ukubwiye mu manuke ucugenda nufise yuja nubona uzimewe we yugiye wose azora aho nyene muga umuntu afise yaja afise agomba gukora nta muntu amutakaza umwanya. Rero urunganwe umuntu yo kumenya nk'umuje karandaba akavuga ati jewe ubuzima bwawe buzokwa mukunyene nzokwa manja buzokwa buca mvyuke bigumu konyene yo bari ko ari henda nico gituma iyo ndamuravye uyu mukobwa wanje ndamwitegereje asa nkuko navyifuza ndabibona nifuza equipe yose ari ndongo yaci imyaka irenga 10-15 iri nyuma ndanabiravye dumurongozi mugandakara kandi nkagira urukundo rw'icane ndiko ndabakarira wamenga nibavyumva iyo yicayishavuza akavyumisha amata mugabo namugira urabikora no musi ndamuravye ndanezerwa cyane nyene ona ko ivyo Imana imaze kumukoresha birarenze cyane ingoma yiwe irasumbi yanje irasumburuka yanje kandi ivyo byukuri nta jalousie nta mutsemo ndabibonamo ndabigiramo kuko ni produit ni kintu uko ndavyifuza hajya ikintu mutamenya kuwa mbere mwangoye mikorari kuwa gatatu nazakare mutaraza asenga zigane mucarako amajambo natura tiko ndayabonamo abimiyogereye umurongo neza wazi ukavuga nitwaza ntitugore canke navuga ati Imana abandi bagaruka baze gutekereza Imana baze bashike kure Imana baze abakozi b'Imana Imana baze bagukorere baze badoga imisozi nazoduga rero umunyaga ko arandaba akumenga atafise igihe cyose anakoze ko nta gihe cyose ufise uri kugenda usaza ubukene bwa mbere ubukene buri muce shika ine ubukene bwa mbere no kutamenya Imana kubutaza Imana utarakiraga kiza uri umukene sino kuremesha ubukene bwa kabiri nibwo wengene wibona gute wibona kuri nzige naba batase muri Bibiliya wibona kuzova mwiki kwera mama yakuvyariye atari mu bitaro kwera iwanyu bakenye wibona gute wewe wishushanya ubwo bukene bwawe wishushanya n'umuryango w'iwanyu wibona gute
ubukene bwa gatatu nubu hagati y'imigendane n'abantu ubanye gute n'abantu ivyo utazi urabibaza ivyo utazi urabibaza mugenza mbega urasoma ibitabo mbega urasoma ibyo n'umwuga wawe ubukene bwa kane ni ubwiwawe n'ibigukikuje ibimana yabitugabiye ugunye wiryamye iyi si turayihawe turime tuyirinde tuyitereko ibiyaga twarabihawe nimba uri umurovyi genda urobe nimba uri genda urime kuko ivyo bintu utabikoze uri umukene rero ubukene umuhaye 10,000 n'uvuye ubukene icyazogaruka kugira ngo uvure ubukene nuko uyu muntu yakira agakiza nuko uyu muntu yibona ko ashoboye nuko umuntu ajya mu bandi akabaje no kurakora nuko umuntu aswagira icakoze ni ijambo ry'Imana dushimira Imana hanyuma numva noshima Imana kubwira ijambo aratwigishije ijambo ryiza cyane atubwiye ugwaruka aho uri isuzo kwama hari ikindi kintu nanje cyamfashije mu buzima kiri muri umusiguzi nyene 9 ku 10 haravuga ngo ikintu cyose ukuboko kwawe kwerekereje gukora ugikora n'inkomezi zawe kuko atagikorwa canke inama canke kumenya canke ubwenge ikuzimu aho uraririye ku Papa Teddy turagushimiye koze amajambo akomeye cyane aha turi ejo hazoba hari abandi uri gukora iki kugira ngo utegure aha iwawe hari igihe ca Dawidi igihe ca Mose igihe ca Yosuwa igihe ca Kami hazoho igihe ca Joshua vyari ubundi twese tuveho Papa Teddy tuzorengana namwe muri ko muratwumviriza hari igihe cawe turaguteye intege kora mu gihe cawe neza ntiwemere ikigusamaza ukabona umuntu yo gusamaza mu gihe cawe mubise wirenganire sengere n'abavyeyi bimwemu bahagarare neza ku mwanya wabo mwaraheza gihe cyane amen mu izina rya Yesu ndasenga ugwaruka nanegeze ko ugwaruka nusi ndarengana cyane ndabasengeye ngo bagira amahitamo neza mu nkundo bakorakora mu nzira bakoracamo mu gukora mukuri kandi asengera abavyeyi Imana badukikuje byo ndasaba abavyeyi bagiye bamfasha banyigisha byinshi cyane kandi nageze gutanga iyo ndyo kubona reze n'ababa bakotanga indyo kubareze ubashoboze umwe wese abe mu mwanya wiwe niho ishengero rizoronka abazorisigarana mu myaka iri imbere bahagaze neza ni mu izina rya Yesu amen mwari kumwe na Kamikazi tuzosubira mu kiganiro gikurikira wifuza gutelefona urashaka kuturondera kuri 71 21 50 41 mwaraheza gihe cyane